Imana ihambaye n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe kandi udutwe tw'imisozi miremire natwo n'utwiwe. Ikiyaga n'iciwe niwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumbye isi. Nimuze tumusenge twunamye dupfukamire Uhoraho umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu bo mu buragiro bwiwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe. Uwo munsi icoma mu kumva ijwi ryiwe. Amen. Kandi k'ijana na 20 mu Kirundi. Ah
gitondo twongeye turagushimiye ubuntu watugiriye turagushimiye agakiza kawe turagushimiye urukundo rwawe watugaragaje turagushimiye ko turi bazima tugizwe n'uko wemeye gupfa wahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo turonke umuhezagiro ukuye mw'ijuru kandi Imana ishobora byose n'uhimbazwe tuzanywe nuko aribo badutumiye turifuza Mwami Imana ishobora byose gutabarwa nawe nuduharira aho twacumuye nuduhagurutsa aho twananiwe nutwongere inkomezi aho twashyize intege Mwami Imana ishobora byose n'abarwayi bari hagati yacu bakire abafite ibibazo bongere bahakinishe abategereje bongere inkomezi kuko Mwami Imana ishobora byose ari wewe tubikesha byose nuko tugirire ubuntu uze kutwishurira mu ijambo ryawe uze kutugenderera uze kuvuganira natwe mu ijambo ryawe kuko Mwami Imana ishobora byose ari wewe tuje twiteze niho bikore Mwami ngo icyubahiro kigarurirwe izina ryawe ufate byose mu maboko kuva ku cambere gushika ku canyuma twese hamwe tukwibonere nk'uko wabisezeranye kuko ari mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen. Muravyagira ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi ndabahaye ikaze ryose umwe wese ashoboye gushika ngaha aronke umugisha uvuye ku Mana. Turahamagariwe n'izaburi tumaze gusoma gushimira umwami wacu ari we Mana ihambaye ariko na cane cane umuririmbyi w'izaburi ku murongo w'indwi ugiye guherahera ati ubu munsi cyoma mukumva ijwi ryiwe twaje kumva ijwi ry'umwami wacu atari ukumvisha amatwi gusa ariko twizereshe n'umutima duhabwe na mpwemu yera gutahura kukumva kuvugwa hano cyo kimwe n'ukwanditse muri Yohana 8:47 ngo uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Muri Yohana 10:27 ngo intama zanje zumva ijwi ryanje. Na henshi mu byashuriwe Yohana havuga hati hahirwa uwumva ico mpwemu abwira amashengero. Twaje kugira ngo duhabwe gutahura ivyo mpwemu yatugeneye ico twese tugashikira ico kintu Imana ibiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Tubaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana yacu kandi bamwe kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi n'abandi bafite bose twari kumwe twahuye twari tunezerewe cyane rwose Imana yarakoze ntabwo ikibazo cyane niba mutango nyamisaba nuko byaranse cyo twaranejejwe n'ikiro biratunanira cyane ko dushika hano twasubiye isanganya tubabije kuryama ku itiro rihere hama dusanga twacerewe muri tubabarire bose Imana ibaheza kandi n'ubuntu bwinshi twagira n'ubwo tugashimira Imana cyane tukaririmba Imana ni nziza ibihe byose ibihe byose kandi izokomeza nziza mu nyemere tuyishimire cyane kandi koko dukwiye gushima amen. Dukwiye gushima Imana dukwiye gushima sinzi imbere yake ariko murambira ngo kwishima abantu bawe kandi Imana gushima ibihe byose
Oh,
izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umurongo wa 14 dusome mu izina ry'umwami Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15 umurongo wa 14. Tubanze gusenge Imana yacu ko tugushima mu bihe byose. Data wa twese uri mu ijuru, wahebutse imbere y'inyonga zawe, tukuzaniye amashimwe warakoze mwami ko witanze kugira ngo turonke ubugingo budashira. Ufashe ikibanza cy'abanyabyaha ntiwarekura utaradushikana mu bugingo bwawe mukiza. Warose ikibanza cy'abana b'Imana, ikibanza wari urimo uri umwana w'ikinege, cyabonetsemwo abandi bana benshi ari twebwe bavuye mu bise byawe. Amashimwe n'icyubahiro hari abo wakijije, hari n'abo wakirije abari mu bitaro barokoye, hari n'abari bagira amasangano wakijije, abo warinze mu buryo bwose, abo wahezagiye mu mutima, wabahezagira no mu mubiri. Ibyo byose tubizanye nk'ishimwe biratangaje. None mwamusumba byose, akira iyi mitima yose inezerewe imbere yawe, iwe mu bavu umota neza, uyishimire ko ari wewe wayibohoye uyivana mu ndimi z'umuriro. Warakoze wamuha icyubahiro mwawe, uragusa tuduhezagire none umugisha muri ano majambo tugiye gusoma, yatwugururire mwana, twugurure ubwenge, byatahure ibyanditswe, ushikane neza mu mugambi wawe w'agakiza, kandi na kimwe duhaza mu byawe ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana y'umugisha. Turasoma ibyakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 14 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 cya 15 mbabarire umurongo wa 14. Simoni yabiganije Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanure n'ubwoko bw'izina ryayo. Amen. Amajambo y'abavugishwa nayo ahuye n'ibyo, nk'uko handitswe ngo hanyuma y'ibyo nzogaruka nongere nubake urusago rwa Dawidi rwatemvye, nongere nsanasane ahashize habo ndaruhagarike, kugira ngo amasigarira y'abantu baronderane uhoraho, n'amahanga yose yitirirwa izina ryanjye. Uhoraho agize akora ibyo byose, yabimenye uhereye ku kurema kw'isi. Amen. Imana ishimwe. Nuko rero inama yanje nuko tureka kugora abo mu banyamahanga bahindukije Imana, ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibigirwamana no gusambana no kurya imizwe ibona amaraso, kurerekera bose afise mu bisagara byose abigisha ibyiwe isomwa mu masinagogi uko isabato itaje. Amen. Mudahire umwami Yesu ashobore byose abakuzegiye kandi cyane rwose umuntu wese umugisha ushikira kandi twese bikadushyikira. Burya uwo mwana wotera inzuki nk'umuriyoni w'inzuki, umuntu wese uvuga ati nanjye ruganda kuko zajya nyinshi, nanjye ndashaka ibihaza inzuki ariko hasi umugisha utemba mwinshi. N'Imana gweze gira kumwe nanjye urampemera ko umugisha twese tutwagwe n'uruzi rw'umugisha w'Imana. Imana bahezagire rwose cyane, kandi bahezagire cyane rwose. Yesu bahezagire cyane rwose, kandi bahezagire cyane rwose. Dushimiye rwose ko Imana yaturobanuye, yaratutoranyije. Muze muravuga ko mwatoranijwe mwishimye. Amen. Ibyo ari byo byose madamu wanjye arishima kuko yarose umugabo mwiza.
baronse umupapa mwiza bama bagenda bagaye ko baronse umupapa mwiza ati twe tuvuka kwa ntuze bakamva rero baranezerewe ko umupapa byanjye none niko natwe twishima isumbirije ibyabanje kuko twe twavutse kwa data wa twese twishima muratobarire abaje mutishima ariko tubishime kuko amajambo nasubira mu gitondo yanezera ngo twe iwacu ni mwiza rero abatari mu ijuru arambabarire rero twe iwacu ni mwiza iyo umwami wacu ari ariko ndababa cyane mu bigenda sima amajambo ariko hacandika yefu ngo azohindura imibiri yacu y'iminyantege amen ayihindure idapfa akunda kumwe tutokwishima kana kumwe tutokwishima muratobarire bibiri ivuga ngo iwacu ni mwijuru amen nitwe iwacu ni mwijuru none kuvuga twebwe twiga hariya mu Kirundi hariya kure bose hari nyaneza n'imere bumvise nk'umwana by'umucumbura yasa n'abandi bana aba yasa n'abandi bana bambaye ikaki ishonye mu kitambara boroye nziza impamba yiwe twarayiba bamwe bamutegera mu mago bamutegera amasororo bayicisha twafundira bakiga ugacisha mu gishwe isokoro kaburahise ugira ucyushaza y'umuceri natwaza ko twabona no mu myaka itanu byari bigoye rero kuvuga twe iwacu n'imijuru twaje muri pelerinage twaje gutembera ku isi kuko turi ingenzi n'akavana turi ingenzi n'akavana amen bibiliya ni kwivuga ivuga mu baheburayo aya majambo ati amen abo bose bapfuye bakize amen manshima bemera ko ari ingenzi n'akavana kuko Imana bategura igisagara nico Imana inezerwa nuko ari n'abana bayo nayo kandi Imana yabo Imana ishimwe amen Imana imbaza nta n'umwe muri bo yari afise agahinda kuko bari bazi yuko umwami Yesu niko byanditswe umurongo wa 11 ngo uko mumubonye agiye niko muzona mubona agarutse Imana ishimwe yavuze mu gice cya kabiri umurongo wa 9 nuko muzomubona agarutse nuko mugende mwiruhukire murindire azaza n'urupfu muzobatesha kumubona amen ahubwo Pawulo yarabikomeje cyane hano ngo ngira ngo abiri akabanga amen reka burya ntituzopfa twese amen ngira ngo abiri sokre mwana mufise ari banga ryari mwenye burya ntituzopfa twese Imana ishimwe ahubwo tuzohindurwa twese kanya gato ko gukubita ubwo Imana ni nziza abapfire mu mwami bazozuka abazoba bakiriho bahindurwe twegeranirizwe hamwe ngeze mu Batesalonika wa gice cya 4 twegeranirizwe hamwe bazoduhitana amen tumusanganire mu bicu umurongo wa 17 ngo aho tuzokwama tubana iminsi yose Imana imbaza no kuvuga ngo mutubabarire tubishime ko iwacu ni mu ijuru amen Imana ihimbazwe umurongo wa 19:20 mwefisi cya 2 hati yamara twebwe turi ingenzi n'akavana dusangiye ubwoko n'abera Imana ihimbazwe twe dusangiye ubwoko n'abera turatubarire dusangiye ubwoko n'abarundi jamais Imana yaravuze kutuvanayo Imana ishimwe muri ati mu magana menshi y'abanyabyaha yarangobotoye ngombe inshuti yiwe bari kumwami yatugotoye adukura mu bwoko bw'abarundi mu bintu by'abarundi no mu migenzo no mu ngeso z'abarundi atujana mu bwoko bw'abera ubwoko bw'abera Imana yarakoze ntiyamucura mukwekwana muvyi notre fierté muvyishimiye cyane bibatera umunezero mwinshi Pawulo abikomeje mu Efeso hajya ku gice cya 11 ati yamara kera nta mana twari dufise twarinja mukaro ku byasezeranye ataco twiteze na kimwe ku Mana
Oh, imana ishimwe. Mais pas son amour, pas sa miséricorde. Kubuntu bwayo n'urukundo rwayo rwinshi yatwigije hafi kubw'amaraso yiwe. Ubuntu nibwo bwatwigije. Inzara rapproché. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Twegere umusozi wakumuje ariko twegereye ihanga ryera. Abana b'imfura abamazina yabo yanditswe mu ijuru. Twegereye amaraso avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Imana ishimwe. Hébreux chapitre 12. Nuko rero Imana ishimwe cyane ko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyawe cyenuza entouré de témoins kugira ngo ntituzonakekeranye n'umunsi umwe. Imana yadukikije n'ibyabona byabo yazamuye, byabo yakijije, byabo yazuye mu bapfuye, byabo yakijije indwara. Ibyo byose biradukikije ngo nuko dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gutyo twiyagure icyaha gikunda kutwizingira ko vuba dusiganirwe ibyo twashyize imbere twihanganye. Umwami ahimbaza. Bien-aimé frère, umwami nahimbazwe yaduhaye ibyo tuma byose tudasubira inyuma. Ahubwo muri Hébreux chapitre 4 muri w'igice cya 4 handitse aya majambo meza cyane. Hati nuko rero isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo ko rikiriho. Isezerano ryo gushika mu bwiza bwayo riracyariho. Imana ishimwe. Amen. Twiyubare kugira ngo kumbure nyagiro muri twebwe yiyumvirwa ko akererewe. Verset 2. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nabo ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi ko ritavanzwe kwizera umutima y'abadumvise ko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro nk'uko yavuze iti nk'uko narayiranye ubwake bwanje ntibazoshika mu buruhukiro bwanje naho yari yarahejeje ibikorwa byayo wereye kuremwa kw'isi kuko hari aho yavuze ku by'umunsi w'indwi nk'ibi iti Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose kandi nayo ngo niba nawo kandi na hano ngo nibazoshika mu buruhukiro bwanje. Amen. Mbese murasomye amajambo y'anezerewe, murasomye amajambo y'anezerewe n'amajambo meza. Soma neza frere. Verset 5. Mbese mwasoma mwese muri iki cika kandi n'amajambo asiriye n'urukundo rwinshi rw'Imana isoma. Ibi bivuze ngo verset 5 kandi na hano ngo nibazoshika mbese mpamvu isoma mu Gifaransa ngo nibazoshika mu buruhukiro bwanje. Voilà, merci frère. Et encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Quelle grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Mbese murabibona ingene ari ubw'Imana ngo nibazoshike mu buruhukiro bwanje maze Imana ikizana Golgota kugira ngo bikunde ibyari byashyizweho nk'intambamyi bivanwe. C'est ça Golgota. Imana ishimwe. Par Golgota le Seigneur. Imana ishimwe cyane. Par Golgota. Ese muri ko murabyumva cyo mukabona niyo mve neza. Umwami wacu amaze kubitwa gacumitwa iri shavu ryo muri verset 5 ry'Imana yari idufitiye byarabaye afite igihano kituronkesha amahoro cyaguye ku ese teregle uburukiro twari twemerewe gushikamo tuba turabwemerewe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Iremereye. Amen. Turamukunda cyane. C'est pas Jésus Christ. Yari ndahiye Imana nibazoshikayo. Yesu nawe ati reka ndabapfire. Igihano hanywe abagene gihano ngaho uburuhukiro babwinjiremo. Imana ishimwe. C'est la grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Nuko rero ko bukibikiwe bamwe ngo babushikemo. Amen. Ariko babanje kubwirwa ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no kutumva Imana. Yongera gutoranya umunsi niwo uyu munsi. Haleluya. Ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gise nk'uko tumaze kuvuga iti uyu munsi. Amen. Aho mwumvira
nimukomantaze imitima yanyu. Mbese Imana ni nziza, yongera gutoranya un jour pour moi. Yongera gutoranya uwundi munsi, ni uyu munsi wanje nimushimira Imana. Tuba turushe twari twicaye cyangwa twakoze akazi kenshi cyane cyane abagabo, amara twovuga tuti amen, tuti warakoze ko nande wantoranirije umunsi wanje, umunsi wo kwemererwa n'Uhoraho, umunsi w'agakiza. Imana ihimbaza. Ibyo twasomye muri Acte 15, twasomye amajambo anezereje cyane, yavuze ngo yirobanure mu banyamahanga. C'était verset 14, deuxième partie. Handitse ngo kugendera abanyamahanga aribo twebwereye, ngo ibarobanure mu bwoko bw'izina ryayo. Mama himbaza. Ayaho Imana ishimwe. Kandi umuntu wese nuko mwe mwakoze ku nkuru mukoze vuba, twebwe mu gihe cyacu ko nkuru baye umunyagiye ko nkuru bakangariza mu isengero. None yari isengero nk'iyandi rero yari katedrale. Muri katedrale bavugiramwo ngo wa mwana wo kwa Karabutiyo yaratoye cakunkuru. Byari tangazo ryo mu isengero. Bacamye ngo kakana ukakandire. Wa mwana wo kwa Ntoni yatoye cakunkuru. Urumva wabura umuntu ahambaye cyane. Abarozi bose bakwerekeza ku birozi byabo. Bati haza tugere. Abafumu bose batitumuteshe. Byari ibidasanzwe cyo. Buriho biroroshe ko byaroshe ibintu byose. Ariko icyo gihe byari ibintu bikomeye cyane. None mwabafere mwe itangazo ryasubitse iwacu. Riti votre jour. Umunsi wanyu nawe. Ivuye mu ijuru ritangazo votre jour. Umunsi wanyu w'agakiza. Umunsi wo kwemererwa n'Imana. Umunsi amasengesho yanyu mwebwe azojana imbere y'Imana isima. Umunsi muzoririmba ishimwe. Frere barakeye yavugishijwe n'Uhoraho, Imana yarabicishije muri Marakati. Abana b'Imana bazomenya batandukanye. Hasi kurabana bityo ntagira abantu bashavuga, ntagira abanyenzi ko twe ntanzi tugira, ariko mubare bose ariko bazotandukanye. Yabizera n'abatizeza. Imana ibaheze cyane. Nene twe Imana yadutoye mugabane tutacyo turishe, ntacyo twarishe, ariko twaguye mu bizera. Twe twasanze twisanga mu bizera. Bibiliya sivuga ku murongo wa 10 ngo navyo nyene ntingabiva ku Mana kugira ngo wishima. Amen. Aho ni muri Efesiens chapitre 2. Naho mu Bikorino bambe cyo cyakabiri ku murongo wa 31 ngo niwe abaha niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Kugira ngo wishima ariko wirata yiratuhora. Yari wirata ubwenge bwiwe, nari wirata ubutunzi bwiwe, nari wirata natu yirate la grâce. Oh, mbese Imana ni nziza. Imana yaratwanije mu banyamahanga. Romains chapitre 15 mu gice cya 15. Aya majambo nari kuri kandi Imana ihimbaza. Yarakoze cyane, munezero wanyu ni wuzure. Imana ishimwe cyane. Romains 15 haranditse ngo Romains chapitre 15 ku murongo turahera gusoma ku murongo wa 13 ati Imana itanga ibyizigiro ibuzuze umunezero. Oh, mbese nyina y'ibyiza wose Ana mutego s'il vous que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Soyez remplis de toute joie. Ibuzuze rempli unezero wose. Amen. Birakomeye cyane hano hepfo ngo n'amahoro biva ku kwizera. C'est ce que nous avons maintenant. Nous sommes sur munsi. Tunezerwe nuko tuzozamuka. Tunezerwe naho twopfa ko tuzozuka. Tunezerwe nuko isi itatugize ko inkomezi. Tunezerwe nuko ibyaha byacu byose twarabibabaje. On a été pardonné. Est-ce que maintenant ikidodo qui est caché, ikidodo kiri kuri cyo kivuga ngo pardonné, gracié, libéré. Ushaka n'ibyo
Shaka video, voilà. Muravyumva neza. Pardonner. Libérer. Voilà. Yo ni kashe Imana yashize. Abantu barababariwe. Barabohowe. Amen. Tafika amaraso abari bayamba. Amatohoza mugwako. Amatohoza yamuguyeko. Ariwe kandi aricerewe. Hambwa genda uri libre. Barasingira muri sentare il est gracié. Il est pardonné, il est libéré. Alors, tu as aussi nous aussi la communauté mutuelle. Nous sommes mutuels citoyens. Muvimana yakoze. Turatwise abasitwayen celeste. Twebwe wacu que Dieu vous bénisse. Bibiri nakomeje hano. Oh, ku murongo wa 15. Ariko mbandikiye hamwe murongo wa 15. Ndushirije dushiramanga mubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana ngombe umusuku wa Kristo Yesu ku banyamahanga nsukurira ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babe ikimazi gishimwa cetejwe na Mpemu Yera. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Kugira ngo abanyamahanga c'est ce que nous sommes. Je ne veux pas yatugize uyu munsi nahimbazwe kugira ngo abanyamahanga babikimaze kera gishimwa cejejwe na Mpemu. Seigneur soit glorifié. Nahimbazwe aturabira mu maraso ya Yesu Kristo. Amen. Mana nziza. Oh, muri nje ndego mutangaje ko Imana hari Dieu petit, il peut pardonner. Dieu peut pardonner. Mais en Jésus-Christ, quand Imana ihari muri Kristo Yesu, Imana ishimwe. Y'abanyamahanga, les païens, nabo bahinduke ubwoko bw'Imana isumba byose. Berejwe Imana isumba byose. Yaba mwese munyemereye muri iki gitondo, mukugana inzugi z'inyuma, mukugurura iz'imbere, muti aha Imana yashize. Sinzosubira kuraba inyuma mu byo nahozemo, ahubwo ngiye kuraba imbere mu byo Imana yangeneye. Ibyo bantangaza ko ndabyemera. Akamemera uhuye n'umuntu afise ibutura yatabutse, ukamubwira uti sha ndakuremesheje uzomutunze. Nawe agacavuga ati n'amagoko nifite yakungira indaga azova muri ubwo bukene bwiwe. Ariko aciye avuga ati jewe nahuye n'umugabo atabesha yanyatuye ko nzomutunze uhereye none ngiye imbere ariko mbiga uzofata. Reka twebwe ibyo turimo sivyo twavuzwe ko n'umugabo abesha, n'umugabo akomeye yatangaje raba. Amen. Umugeni yamaze kwitegereza yahawe kwambara impuzu nziza zera z'ubukwe. C'est lui qui l'a proclamé. Niwe yabitangaje abitangariza mwebwe muhawe kuba abera imbere Imana iharije. Amen. Imana ishimwe. Frère, ni Imana yabitangaje. C'est pas un homme. Niko byanditse mu gitabo ngo uhoraho si umuntu wabesha kandi si umwana w'umuntu wahindagurika, ariko ibyo yavuze byose azobishitsa. Imana ishimwe. Frère, bien-aimé, ndashaka frère mugaye inzugi zo hiyo inyuma cyandagwaye ndapfuye ndarembye nzopfa izo nzugi Imana nizitwugarire zitwugurize bwango tugiye iwacu muze tugende bitangariza abana banyu, bitangariza abakwe n'abakazana, bitangariza abakiri bato bose ko bagize une sainte convocation. Que Dieu vous bénisse. Mwami ashobora byose nabambere umugisha utagabanije. Muranyihanganira aya majambo tuyabasomeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. N'amajambo meza kandi cyane. Imana ishobora byose yabahabuze. Voilà, ni muri Hosea. Imana ishobora byose imihaye icyubahiro cyinshi. Amen. Iyo muri Hosea mu yihanganire rwose uciye muri Hosea kandi Imana ibahezegere cyane. Imana ishobora byose bamenye umugisha mwinshi
umviriza frere muri yose igice cya 13 haranditse aya majambo meza ku murongo wa 14. C'est Dieu qui l'a proclamé, Imana yavuze ishimwe cyane ishimwe kandi Imana iraheze niyo muri twagiye 14 nzobacungura Simani bivuze amen nzobacungura mbakure mu bubasha bw'ikuzimu amen nzobagombora bakure mu rupfu ese muruka kugombora bagombora n'umva ariyo umuntu aragiye gutembera azi ko atambara acabura n'abantu afitiye ibihumbi 10 ati ndagufasha sawa bya bihumbi 10 byande numva utabimpaye nawe n'ubwoko babwenenetse yakugwize mwizosi tangure gusoma mu ifu usange ni zero ndakuva n'iki bakwenenetse abagabo b'ingupfu zani ibihumbi 10 byacu turakunigura utabiduhaye ukivuga n'ijwi rya hasi ruko umuntu ati ndakugomboye iyo muntu ni mu mureke akiri inoti yanyu yigije Imana rero yasezeranye bizotugomboye namwe yatugomboye n'ibyo twari mu maboko y'umuntu asanzwe mu maboko y'urupfu entre les mains de la mort qu'il est venu quelqu'un que Dieu vous bénisse nashimwe aje umuntu wo muri Hébreux chapitre 2 umuyoboye cya kabiri aratugombora dans les mains entre les mains de la twarahiriwe isome mu Baheburayo aya majambo meza umwaka himbazwe cyane rwose hano muri Hébreux chapitre ni chapitre 2 Imana ishimwe verset 14 umurongo wa 14 Abaheburayo kabiri umurongo wa 14 nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone upfapfa kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa aneantite ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwaniza kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iyi minsi yose yo kubaho kwabo Esipakiremeve ambazo mwana wanjye igitondo ndamushimye n'umutima wanjye wose ahubwo turacani yose mu mbabare bose abari bahazimije muharondere hari mu gice cya 13 umurongo wa 14 haranditse ngo nzobacungura mbakure mu bubasha bw'ikuzimu nzobagombora mbakure mu rupfu amen warupfuwe ikiza watera kiri hehe wakuzimuwe kwagonya kwawe kuri hehe iso serafini iso serafini iso serafini hatuzozamurirwa tuzokwishimako nako hatuzozamurirwa tuzokwishimako nako ushima twanatanguye kukwishimako kandi baramaze abandi bararutinya abaperezida bararutinya abatunzi bahambaye ngo batinya abanyenkomezi baba footballere baba boxer abakarateka ngo batinya barazi ko umunsi uzobarya ariko twebwe abantu batosimba n'ikinogo na gitonyi turashaka kuvuga tuti warupfuwe inzinzi yawe irihe wakuzimuwe twagonya kwawe kwagiye parce que le Seigneur nous a libérés abagenera niko batinya frère abagenera batinya urupfu ati niwe bagitinya oya abazi bati nakantu bose kovuga noga fyonyora nakantu kovuga noga fyonyora kusanza aho general agonze umuntu byo byose no guterwa saze nka general ni hirisi yo piku y'umuntu wewe utakumufata mwizosi wewe nk'umuntu mugonje y'ikingo twapfukana nawe ushaka kugira ati fyonyora nimbwa nayo ko bacabati ariko rero byo byacu birakomeye n'amashi ahantu twari dufatiwe n'urupfu papa ariko haza frere umwana wanjye ni mu mureke warupfu nako baca bagafata iyo koko gukunda cyane mukandi
bagucakiye mu izosi nako nyine baca bagucendora ariko haje umugabo jezo kwa ndagushimira ikipe affronter la mort ashobora guhangana nako na kuzimu ahangana nawe na satani ahangana nawe imani mbere ahantu utari kuvaho utari kwifatura utari kuvaho ukazibona arakubwira ati igihe zigenda nigana nabo ibindi ndavyimenyera mu nyuma alors nous avons été par sa grâce tukoranirizwa hamwe dutangishimwe tukaje gutangishimwe kandi mu mbare tubisome hano hafi yacu imana ibambire mugisha rero dukoranire hamwe dutangishimwe ibyo muri Amos tubitange kandi murambabara tubitange twese imana ibaheza cyane iryo shimwe turaritanga rwose imana ibambire mugisha voilà pardon muri Amos muri Yoel pardon chapitre 2 Yoel chapitre 2 verset 15 oh imana ibaheza muze dukoranire hamwe muri Yoel n'urupapuro amajana 988 mu Kirundi abafisi biyase amajana 9 urupapuro amajana 9 ahane nyuma nyene yaho twari turi namwe twasoma Yoel igice cya kabiri hati mwageze umurongo wa 15 Yoel igice cya kabiri hati nimuvugirize inzamba Siyoni amen mushinge igihe cyo kwisonzesha mutangaze hose habe ikoraniro ry'agahebuzo mukoranye abantu mweze ikoraniro mwegeranye abatama kivye mukoranye abana n'abakiri kwibere bazi umukwe nasohoke mu nzu yiwe n'umugeni nave mu nzu bose bazi dushimira imana isumba amen c'est ça ikoraniro riri hamwe bahuje umutima n'inama mu gushima umwami wacu Yesu Kristo ese cyo bakabafata ni mubesezi que les jeunes louent l'Éternel niko ndabwira fusi abakiri bato bashima umwami Yesu bahimbaza Uhoraho abatama biterere hejuru bahimbaza izina ry'Imana yacu avuga ati mwami warakoze atugoboteye mu maboko y'urupfu twari abantu prisonniers twari imbohe za Satani twari imbohe nitugarukira ahantu hamwe gusa ngo twari imbohe z'abanyabyaha oya twari imbohe z'urupfu z'indwara z'ikuzimu on était enfermés mais Dieu par sa grâce amen mani mbazo choma muri kitondo mukamushima yafasha abanyamahanga imbara abantu bari condamné atari condamné à perpétuité oya bari bakiri umuriro w'isherayo bari bakiri urubanza rwo gupfa ariko umwami Yesu yagwishize ko abanyamahanga nabo babonekamo l'épouse de Jésus kitondo n'amajambo naje kubabwira n'amajambo yo kumutima wanje mumbaore ndayababwiye ko kuko Imana ni nziza yari ibitunze mu by'imbiro cyera ituma Mose azana umugore w'umunyetiyopiyakazi maso Miriam na Aroni bati uramenje arofise umugore umwe w'umwisirayelikazi noneho uraduhemukiye uzanye wa kabiri w'umwetiyopiyakazi Imana ntibyari bikwiye ko mu gice muri vuga yabikoze ndabitse Imana ishimwe kuko nanje ubwanje ndabafise muri Abisirayeli ariko nzozana wa kabiri umunyamahanga kazi nawe Imana yaramuzanye igorogota itanga inkwano ibereye nta ntamaso yo gusaba nta n'amafizi y'impene hagataza amaraso yayo haleluya maze haboneka umugore w'umunyetiyopiyakazi wa kabiri ariwe twebwe w'inkundwakazi w'inkundwakazi bien-aimé du Seigneur Dieu vous bénisse amen est-ce que murabinezerewe amen murabinezerewe amen mwami yasize abiwe yarakunze cyane b'Abisirayeli ishama y'Arura adutera ko nk'ingurukizi ku giti bwite none nitwishime haba twirata ubuntu Imana muze muneze
mufurere n'umwe naho yobaraye inzara adakwiye gushimira umwami wacu kuko tuzi ko inzara tuzoyisiga turiko turirukana inzara hari aho itazodushikira twiruka n'ubukene apana mu kurondera amahera ariko twiruka tuja iyo butinjira bazotwugura portati entre mu bukene bavuganire raderiye tuba tuwabukenewe none injira turaho wanzara we injira turaho wangwara we injira turaho nari narageseye ngwaye mugera nk'imyaka 40 fufaza n'ibinini mugomba ndemba ariko bazobuganira hanze umunsi umwe nane buce nabaye agasore cyangwa agakumbi ubusaza ndabusize inyuma azoharinze ibintu bibi imana zihari n'abafurere mwese iyo azohari umurundo w'ubusaza w'ibi bya sida bya korera bya dizanteri bizoba birunze hiyo hanze biniha bibabaye ko tubisize ero peshe ero obscurity ero diable ero demo tubisize byose binihira hiyo hanze hari indirimbo z'amashimwe uzoririmba indirimbo y'abamwagazi mwagatugaraniye indani nous avançons kandi tuzokomeza kugenda ntuhagarare byavuye gushikira bikakumira ariko ntabwo upfu kwatwaye uzobazana amen umwami azosemerera abapfire mu mwami bose bazumvikiriza yesu coma abanyamahanga twese tugashimira umwami tubarakoze mwami tukaba mu byo ibi twashizwemo cette parole iri jambo twashizemo avec fierté sishaka abafurere bamwe babundabunda banyegeza amabibiriya banyegeza abandi batsindagira imishatsi babone ko ndimwesha abandi bagenda babundabunda ngo ntibamenye ko ndi umufurere ntibamenye ko ndi umusere oya no mwijura imishatsi yanyu izoba ari myinshi n'abafise imbuto buzoba bwakuze ya imishatsi yidegembya ntihagire umuntu yinyegeza dutwaye ibintu inda yabwemye Maria we yaciye agenda muri famille tijeni musuye kunchokora mungritika no iyi ndamfise yavuye kuri Saint-Esprit abandi ngo pu bakivumwe abatoraniwe bati umwana ntibaza atwe tuzoca abatatoraniwe batwaka me abatoranijwe bazoneze kandi hamwe icubahiro nimugakora ivy'Imana murushe umenga muraremerewe travaye mukorera agakiza muhinda agakiza munezerewe umwami wacu muri indirimbo zishimwe ntajye umufurere yitse umutima ngo ngo Yesu bizohava inyica tuziruka tuyisike tuzoyisika ngo mararira ndembeje tuzoyisika tujitagera hakurya uruzi bitambuka imana ishimwe isikema n'ibonye noro naho mubabara n'ishapu tuzogire tudashika n'agahinda tuzogire tugataka erega n'umubabaro tuzogire tudashika no kwijigwa tuzogire bidashika nta muntu n'umwe azoba adakeye mu maso bose bazoba banezerewe umunezero udashira w'Imana la joie de Dieu la paix de Dieu que Dieu vous bénisse Dieu abatwitangiye imbere bigishije abera babigisha aya majambo bati uwo ni Pawulo mw'indata mu Efeso kandi mwihangane ndabasomeye rwose Imana ni nziza muzoba mwishimiye Yesu ibyo bete toujours joyeux imisese munezererwa umwami wacu Yesu Kristo Efesien mu Efeso aya majambo nezererwe nayo umwami wacu Yesu Kristo amen Efesien chapitre 2 verset 14 tunakana haranditse ati nicyo gituma mfukamira data wa twese Abefeso cya 3:14 nicyo gituma mfukamira data wa twese uwo imiryango yose mu ijuru niyo mwisitirwa ngwabake amen ngwabake nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri iti amen n'utankunda ntabyaye iri tunga ry'ubwiza bw'Imana nuwo nashavuye navuye amen jewe ni Imana reka ndabisubiremo kugira ngo umuntu wese ahabwe
sinifuza ko baratahuye umviriza fere Imana ishobora byose n'ibiduhe ngwarahe nk'ubwitunga ry'ubwiza bwiwe biri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe dalamu ishinzwe mu rukundo mutavayo none we sisubira kuva mu rukundo muryango nishimwe yinjire na cyane sisubira kuva mu mahoro ahawe n'Imana mu munezero w'agakiza gusa ashobora kwitwara n'umugore akanamboha ubwo mu mutima ati nzoshikayo jewe nzori ari yambisiye ntayo gushikayo kagafise n'ibyo mageri kakagikora kamurushi n'amenya kafaje hari ngakuvuga ngo ndakakonyora ndakamumenya ndakekeraze nzoshikayo jewe nzoshikayo iwacu nshaka ngo ahaba kana badashika wala hamini kwese twari cece yasanga ko aririmba tuzi nzoshikayo iwacu kumugwawe asiba kubziziro zoshi agachakode awachunguzi ndasubira hari niko byatu niko tubaye kawe ni mufere umwe mwe kamusimu anyama habaramba zati mubya kuburozi hari nino none mubya kutabira kubushi cyena bane musubiye niko je niko ndaruka kutamijwe agiye kumaraza atari shaka kuchana mchu kule wafyo sile wagiye yende kwa na Yesu yali kuchana na Yesu yali kuchana abasi biwe yashaka kubakira Imana tena ndisivute ndashaka ufere bambabara ibamumbaza Kristo ayo mutima yanyu kukubizera kugira ngo mugize ishinzwe bien abo barika affecté enraciné et fondé dans l'amour. Oh, enraciné. Voilà. Mon fils mizi yigiye kure hino mkoto kwimba birando mu rukundo no mu munezero utakamba no mu mahoro ya misi yose utahawa no kutagwaye uribwe burabyi hama ukatuki mumishisha bizi kutsingwa kandi Yesu azotse ibitubaza cyose bikuye nazo bicira kwitereka oya datwande birazoze twinjirane asaba byarabashwe bizana Yesu Kristo birazoze rabya bojengo ngwaye amaguru aya maguru iyo mbara yabashwe bizana Yesu Kristo mwarishyize mu mazi Abwi musi nawe chikunga witati itwa disate. Ngemara mubatije. Hari ngo itwa korera mwabatije. Aro turabatije. Hano ushaka kuzobatije. Ayo zari two mubatije. Kombya tuzoheri iwacu mu biri mwakoze. Naho twe tuzoje iwacu. Yo mudashi. Nibya byacu nibyabaye. Chena nabi. Ngeni Imana hari umuntu arabatiza. Imana ari umuntu arabatiza. Imana ari umuntu arabatiza. Aciye kwitutsa gusa. Akumva babatwa n'ivyo yakoze. Ahari wacha akivuga ati ndahise n'umwami Yesu. Mwebwe kumubatiza ni ikimenyetso cyo kwereka abantu n'Imana ko yahariwe. Il est pardonné avant. Abayaba bari imbere y'igihe. Imana ibaye ko avant. Abantu bakwiriye kunezererwa imbabazi baha bakwiye kunezererwa agakiza baha bakwiye kuba bashima iminsi yose tujutana ariko umwana azogaruka asanga n'ibirabara nazosanga n'iki azosanga niko ndamushima amen ariko umwana azogaruka asanga ni mu bitaro nazogaruka none niko ndabira aho azosanga niko ndamushima
nibabimenye tuzomushima tugifisa ngo twapima tuzomushima yadukorera baduciza basite twari kuyifuna dore n'ubu abafrere bafise amaguru n'abatayafise bamushima tuzomushima folo luwe abafrere nibabatizwe no kumushima nibabatizwe no gushima umwami no kunezerwa agakiza bahawe ico imana bagize bibuke ko bari abanyamahanga barinjabuka ku vyasezeranye bakaba abantu épargné écarté bigijwe azwe n'ubunya perezida kirareka abari abagabo kandi abantu baguye kure gusubya n'amashuri ubwo hatowe ngo bamucundi bashobora kwambika umwambaro wabyo bagashobora n'amafirimbo mu kanwa avuga ifirimbo ngo have na muri directeur general ikimodoka no kugendera mu kanivo abandi kuganira mu isengero abandi nimba muri abizima no kubashira muri katedrale ngo abanza kandi umugabo uvuga ngo mugane ari umuntu musovya amafaranga ubwo yatewe n'igihugu kandi utavyubaha asha murabaze majambo umugabo hari wabo yize ngo jewe ni masho ureka njabuke perezida kirarengana umugabo atawuye afise nageze primaire umusodara yamurabiye rumwe yarapfa aho mukamenye kandi uwo musodara ntaco bamugize yababwiye ati have mwese perezida kirarengana major ati je twari kumwe dusangiye byinshi major umwanya ntagacira bagifise batuwe n'ijuru nyamara turi banyamucara ijuru ryaduhaye yo gusenga abadayimoni bizana ryaraduhaye ubushobozi amen paka abasore ngo muhamagare ngo abagabo nibo bokwirukana twahawe twabona ijuru kurya ibiri mu burozi ibigico bagenda babundabunda arabona amambona usinkora kumamba bishano byagwiye muri bisi iyo famille siyo ndimo iyo ni famille y'ibihingiri yo bihingiri bagenda babana mu bihingiri abantu bamwe abana b'Imana bahawe n'ijuru amen bahawe n'ijuru amen basekana batwe mwese ngende kwa Jose mu mwaka cyashati yambaye yaguriwe hasi urayapata kinene akogenda kwete kuri shati yawe Robati muzee uzobura ni akira ari wowe gende tumutobera haro gende nefe bahawe n'ijuru usenda abadayimoni mizina Yesu amen ne papa amen kwa n'ijuru kuraba kiganza ibi inyene ibimubona kubirandika ku bagwayi bakita amen tuzogira inurozi twebwe turi muri famille y'abadahabwa ishaka turi muri famille y'abatarokwa urahera mu byitirizo wowe byitirize ushinge n'ibiheko munsi y'igitani wanje ibindi bibiri n'umuryango muri yabisimba cagwa uzorindira ubure twebwe ntiturogwa ijuru ryarabitwatiye dusome vaccine amen turakingiye abarozi abo bose naho bakoranira hamwe kuroga kakasambe kacu ngo badutere induru nibatuvireho bazokaroga cyangwa kugafata no kumwama dutunze amen sibusabye ngo bakure mwisi ariko bazigamire so protection abo urabasagaje marika uhoraho arahaki afana mwari mu ntoboro gucisha kwishongura arahakikiza ku buryo atandi ntoboro nani muzo bambaye ubona so sura amen so yo yiko ndavuga bikazagira tolekera umutima n'icyo kumbaye bitazosubira kuvayo sibiko nabateye inkuru niko nababwira iby'umwana wanjye ni mwiza fifesa mwizeye hano abandi akayabukishake mu mugore akase muri kangaje gusa igihe naco cahamagara umushe ngo sheri ubundi no
turabona mw'irijo intozi nazo zimburuka zikiratsinze n'amakaro turemenye hama abantu urabona umurongo ngwivuzinje bakabakara bacu imbeba zishwe n'izaza by'impunzi waha ugiye kugenda we nazo naho mwakuwe n'iyo se mwariye ku misabo yo gusigaza irya ugiye kugenda we mutware aho rero umenya urufuko rwakaza ku mugabo umenya abana ntibarimwo umenya madame frere twebwe ibyo twari twimukiye hakurya yacu twimukiye hakurya yacu une rivière infranchissable traversée par Jésus-Christ twararujabutse uruzi bitajabuka twararujabutse kubwa Yesu Kristo yafashe amaboko aratwambukana hakurya yacu ubu turabana bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo le prix a été payé ikuzi cararishwe twarihwego nibazosubira kugishatse ushaka kurashira ntabwo urifise ngaho ate kurishira nashire mu maboga niyo muntu ufise ishaka ryinshi yumva byoca bimanira nashire mu maboga acanzanira hamwe frère nous sommes sous la protection de l'Éternel turinzwe n'Imana isumba byose amen que Dieu vous bénisse amen frère aba hano akakuramutsa oya frère bari cyane icyo bikaba frère mata kwa frère oya kuko izo ni ibintu bisobanutse Kero dufise Imana amen isobanura amabanga Imana ikizitega Imana ikizitega byose donc il est Dieu c'est un Dieu qui chasse les démons Imana irageze ok Dieu vous bénisse tukomeze verset 18 amen verset 17 Kristo ari mu mitima yanyu kubwo kwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatswemo amen mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo bwaribwo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa wala Imana ishimwe Imana bakugisha kandi kuvuga tuzorumwa ko rudakama ni urukundo tuzorumwa ko rudakama tuzorumwa inyoti rero dusubire urukundo ruruta uko rwomenywa c'est un amour insondable ese siko muri karirimbi ubega urukundo rw'Imana rworoha ruseramye rusumba ukwezi rusumba izuba ushikana n'ikuzimu mu bushikaye bakinye twebwe abantu babi rudushika kwa Mwami Yesu aradukiza amen amen n'umubabarira n'umuza mareka uko nyene cyesize nyene mu byumba byo ega n'umunsi Imana boy dufatana ariko bitu umugore w'iyi n'amareka bo ako kirabura gacafu kandi konzi kakeni kategiyo kafa nakwacha ariko Imana chifata kugira nawe mareka ndibazo bifate ingene kali kameze njende bitabugiye gaco kwibaza amen ndibazo vuga tegere kali kameze mbere kali kabihiye katembagara mu kitenge cy'amazi kakivuka ntawa kaki hano wagabiruzo gingwa rufure kali gashisha ezekesha kitesese ariko ndagakuranye ndakoza amen ndagashariza amen kabaga kumikeza harakomeje ngo kageze gushingirwa efala il est temps il nous a purifiés il nous a sanctifiés il nous a remplis de son esprit il nous a bénis aujourd'hui tuzohagararira abamarayika bati leta mwavyumvise tutabihijisha ariko turidinya tubereye kubwa Yesu Kristo umwami wacu abakerubi bose bati
ntarengane umugeni wa Yesu Kristo. Bose bazunama twambaye imyambaro myiza yera y'ubukwe. Amen. Amen. Dusa n'umwami basenga, dusa n'umwami baririmbira. Amen. Nami nashimwe ikigirire safi kugira ngo ibyo tubishikire. Urakunda ijambo uzorikunde n'imitima yose. C'est votre héritage. Ibyo mugabane wanyu Imana baheze kugira. Oh frère, mwanya waheze yobelisoma verset 19. Amen. Mumenye urukundo rwa Kristo rutugogomerwa. Amen. Ngo mubone kunengeserezwa mushitse kukunengesera kw'Imana kose. Imana ishimwe ibuzuzigisha. Amen. Mwese munyemerere cyane iyi nzira y'abanyeshuri muyite ngo muhave musubira muri yaga mukama. Oya, habe nimugume muri ino nzira y'agakiza n'umunezero mwinjiremwo. Hari umwami azobahezeyo burundu. Amen. Mani barinde gusubira gukebuka muri aba kuruhande canke muri anyuma, mukomeze kugira ngo mushikire kunengesera kw'Imana isumba byose. C'est possible. Dieu vous a placé sur le bon chemin. Imana bashyize ku nzira nziza yayo, nimukomeze kandi musubire inyuma. Ibyo byizigiro by'agakiza abagiye mugenda muraririmba munezerewe umwami yaducunguye. Mwese muti twari mwami aradukiza. Sade livre de la mort, yadukuye dans les griffes de la mort, yadukuye mu byara by'urupfu, aremera aratsinda ararwana. Imana imbere. Amen. Vive votre liberté. Amen. Shora kumbwira ngo nzoze ndakutembera ku ntimba wari umaze imyaka 40 yo gupfunza. Bose rero nobwira ngo ko muramusobatisha nzokorereza kuri mikashi mbere n'indi nimero sinzonayo nahabona. Sinzobora kuri kiyaga fana mbere mureshe ikindi nimero y'ibanga bayibona. Benshi aho ndaha. Iyo napfuye, iyo nahora. None nane nahoze iyo mu byaha. Mwama mbavana nahoze mu kwihebura no nagiriyonja umwami yaramvaneyo na famille nari mfise nikagira mais le Seigneur m'a donné une famille, m'a donné des frères et des sœurs. Amen. Sinzokwigirana ndabanga nitandukanya nabo, nzokwama ndabashima iyo famille Imana yampaye, nzokwama nezerwa gakiza ndirimba indirimbo y'ishimwe nimwebwe n'indirimbo n'ijambo n'umugisha w'Imana nzogumamo. Amen. Amen.